harageze n'igihe rero abaganga bavuga bati uyu mwana mukure mu bitaro umutware umusengere ubandanye no kumujana ku bindi bitaro, ubwo twebwe turananiwe. Mama maze kuvyumva uko, murazi umuvyeyi nawe yaracitse intege, arabona yuko umwana agiye kumupfana. Ngira ngo muca mubona ifoto yiwanje ico gihe uko noba nari imeze, kuko iyo umwana yabaye uruzingo, iyo umwana yakomeje kugira ubugwayi, no kuvuga ngo abapima, sinzi ko abapima ikiro, sinzi ko abapima ikiro n'inusu, ariko aba ari umwana w'uruzingo nyene koko. Hama niho baca bamubwira bati mutware. Mama aremera arantwara aranjana. Hama ariko umuvyeyi ntaheba adahebeshejwe, yaciye anjana ku bindi bitaro. Amaze kunjana ku bindi bitaro naho bararaba ikaye nahora nivurizamwo, basanga naravuwe koko ibihetangabo vyinshi. Nabo bagira intege nke, barabona yuko ivyo bintu vyananiye abandi, nabo batazobishobora. Baragerageza rimwe, baragerageza n'irya kabiri. Ubwo mama yabari karasirisimba yirukanga. Harageze igihe rero nabo bavuga bati uyu mwana ejo tumukorera iki, nejo tukamukorera iki, tugasubira kandi tukamukorera niki, mutware kandi twebwe ivyo tugejeje gukora nibi. Ego hama mama acagira agahinda kandi, kubera ko abo yari yizeye ko bashobora kubimufasha atavyo bamufashije, ariko ivyo bamufashije barabimufashije nuko bitagize aho bigera, kuko yabona ko nguma sinzikara cane. Niho yava kuri ivyo bitaro bigira kabiri aragenda. Amaze kugenda ashika ku musozi ari hafi yo gushika muhira. Ageze kuri nyamusozi niho yumva mu mutima iwe atobandanya urugendo. Aravuga ati reka ninjire mu ishamba mfukame nihererana Imana, ndayibaza ubuzima bw'uyu mwana, ndamubaza igituma yamumpaye ndamukeneye. Hama ariko arahura n'ibigeragezo, ariko arahura n'intambara zitandukanye.